nagomba nakubwire ngo uhoraho ari sensible ku mubabaro wawe. Misiyo ya Yesu Kristo ni gukiza imitima ibibabaye, nta kindi kintu cyo gukora. Nimba wiyumvira ngo kunywa inzoga, kunywa itabi, gusambana, kuja muri buwate ngo nakaryo ko kwidestressa, nawe uhunga ikimwirukamwo, ikikwiruka mukizana ku Mana, ikikubabaje, ikigutunuje ukizanira ku Mana ku musaraba. Hatende mu ruvyaro nkamara imyaka irenga kuri 6 hanyuma Haleluya, haleluya. Nonge gushima Imana ko ngarutse ngaha kuri televiziyo SSH Burundi TV. Nshimira yuko abarongozi bampaye uyu mwanya wo kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Ni jewe Pastor Emmanuel Sabimana ngarutse mu kiganiro c'amasengesho. No munsi turaza gusangira namwe amajambo Imana yashize ku mutima, hanyuma tuyoborere mu mwanya mwiza wo gusenga. Kandi ugusenga kwiza nuko tuza gusengera hamwe. Jewe ndasenga, nawe uze gusenga aho tumbereye hose, ivyo rimwo byose, aho uri hose. Nagomba kugutumirira yuko uno mwanya woba uw'agaciro kuri twese kugira ngo Imana itugenderere. Rero amajambo tuza gushingira ko uno munsi tuza kuvuga ingene Imana ikiza ibikomere, ingene Imana ibohora ibikomere biciye mu gusenga. Nizera yuko tuza kurangiza ikiganiro wewe ukomeretse, wewe ubabaye, wewe urushe, wewe unanijwe, wewe uryamye ahantu ukaba umerewe nabi, ukaba wihevye, yuko tuza kurangiza amasengesho Imana yakugendereye, Imana yagukozeko, Imana yubatse umutima wawe, Imana yubatse ubugingo bwawe, Imana yongeye kugusubizamwo ivyizigiro bizima. Rero Imana iyo mwijuru niba hezagire. Tugiye gusoma aya majambo y'Imana aza gutangura inyigisho yacu yukira ibikomere biciye mu gusenga, canke la prière de la guérison des blessures, canke de la guérison de l'âme affligée. Reka dusome amajambo ari ngaha muri ino Zaburi y'ijana na 47 hariya ku murongo wa 3 haravuga ngo akiza abafise imitima imenetse, apfuka inguma zabo. Akiza abafise imitima imenetse, akiza inguma zabo. Iyi Zaburi ni Zaburi ivuga ubukuru bw'Imana. Iyi Zaburi ivuga kandi ukwiganza no gukora ivyo ishaka Imana. Kandi iyi Zaburi ivuga urukundo ifitiye abantu, arigo rutuma ibakiza, arigo rutuma isubira kubaka, ikanagura imitima yabo abakomeretse, ikavura ibikomere byo mu mitima yabo. Ni Zaburi yanditswe inyuma yo kuva muri exile, canke inyuma yuko Abisirayeli bariko barahunguka. Abo nabo bahungutse ibice bishika kuri 3 nyamukuru, kuko umwaka wa mbere bahungukamwo ni umwaka umwami w'Ubuperesi yitwa Kuro yahagurutswa ku ngoma mu mwaka wa 538 agatangaza itangazo. Mu mwaka wa 538 niho umugwi wa mbere warurongowe na Zorobabeli hamwe n'umuherezi mukuru yitwa Yosuwa, niho bagaruka bavuye mu kinyago. Rero ni kuvuga ngo bari bakeneye gusubira kubakwa, gusubira kunagurwa, gusubira guhembuka, kuko ikinyago si ikintu kiba coroshe. Umuntu yanyagiwe mu gihugu atari ciwabo, munsi y'ubuja kanaka arababara, akitsa umutima, agakomereka, yataye iwabo, atari karajya uko ashaka, atari karanywa uko ashaka, abana biwe bababajwe, barababariye muri ico kinyago, barahuriye n'amarushwa atagira uko angana muri ico kinyago. Rero bariko baravayo bagarutse, niho Imana ariko iragaruka kubaka imitima yabo no kubanagura. Rero uyu munsi ndakwipfuriza yuko Imana inagura imitima. Uti none iyo mitima irakomereka, none iyo mitima irababara, vy'ukuri ibikomere ntawo bihakana.
ibikomere kuva icaha cinjiye mu isi, ubuzima bw'abantu bwarahindutse, aho babaye harahinduka, ibihugu bigahinduka, imiryango igahindukana, abavyeyi n'abana bakaryarukana, umugabo n'umugore bakaryarukana, ibintu bigahinduka, ibyo umuntu ariko arakora ntaronke umwimbu uko ashaka, bikamuhomberako, akababara, akitsa umutima. Rero ni kuvuga ngo hari ibintu byinshi bituma abantu bakomereka mu mitima. Hariho impfu, hariho ubukene, hariho kubura abana, uruvyaro, hariho kugira urugo rubi, biratuma abantu babaho mu mitima bafise ibisebe, biratuma abantu babaho mu mitima bafise akabonge, hariho ubukene, hariho guhemukirwa, amagorwa atandukanye abantu babamwo y'inzara. Ibyo byose biratuma abantu bagendana inimba zo mu mutima, abantu barenganijwe. Ibyo byose biratuma abantu bakomereka, bakabaho buzuye agahinda n'akabonge, imitima yabo ikagira ibikomere. Ijambo rero twasomye ryavuze ngo uhoraho ni Imana ikiza ibikomere, ni Imana itubika imitima ibabaye, ni Imana ikiza ibikomere, ni Imana itubika imitima ibabaye. Nagomba gutangura kugusigurira kugira ngo dutahure cyo kimwe icyo Imana igomba kuvugana natwe iyo tuvuze ngo umuntu akomeretse mu mutima. Tuba dushaka kuvuga iki? Tahura rino jambo kuko rirahambaye, niwo mutima w'ivyo tugiye gukora muri ano masengesho. Ndetse ibi utabitahura uhava usenga nabi, ntusenge neza uko bikwiriye nuko bibereye. Rero iyo tuvuze ngo umuntu arakomeretse mu mitima, tuba tugomba kuvuga iki? Tuba tugomba kuvuga yuko ari umuntu ashobora kuba yarahemukiwe, ari umuntu ashobora kuba yararenganijwe, ari umuntu ashobora kuba yarakorewe amabi, canke ari umuntu ahanzwe n'ivyaha biramuzigirije ivyo agenderamwo kandi ntabona ingene ashobora kubivamwo. Umutima wuzuye agahinda, vyarase ko yibabarira, vyarase ko yiyakira, vyarase yuko anezererwa no kubaho, yumva yopfuma apfa. Ni kuvuga ngo umutima ubabaye, canke n'umuntu yuzuye ukwiyagiriza, yamana ukwiyagiriza mu mutima, ntashobora gusohoka abantu bari, ahageze hose yumva ukwiyagiriza, ahageze hose yumva umengo ni we soko ry'amabi canke ry'ibibi canke ry'ivyago biriko biba ku muryango wiwe. Ariyagiriza ibyo yakoze, yumva umengo ntibiramurekura, ntibirava muri we, ntibirava imbere yiwe, bihora ku maso yiwe, agumana ukwagirizwa ko mu mutima, ntatekaniwe, ntagira amahoro. Uwo abari umuntu akomeretse mu mutima. Hariho ibimenyetso bitihenda bigaragaza ko umuntu afise ibikomere byo mu mutima. Ikimenyetso ca mbere ni ikimenyetso cy'umuntu afise umubabaro ubandanya canke une tristesse prolongée. Uwo muntu afise umubabaro wimbitse kandi ukomeza umurira indani muri we, ni ikimenyetso kigaragaza yuko umutima wiwe ukomeretse, ubabaye. Hanyuma kandi icya kabiri ni la depression canke découragement, aho umuntu yatakaje ubwenge, aho umuntu yatakaje kwihangana, aho umuntu yacitse intege, atakintu agishaka, atakintu yumva yokora. Ibyo biba bigaragaza yuko by'ukuri uwo muntu umutima wiwe ukomeretse. Icya gatatu ni ishavu ry'ibwina indani mu mutima hamwe n'akazikira, inzigo y'akazikira. Hamwe umuntu mu mutima yumva urwanko, yumva kuzinukwa abantu, yumva kuzinukwa ibintu indani muri we, n'ishavu rigendagenda, yumva umenga agenda arahekenya imisaya, yumva umenga umuntu yomurya n'amenyo, yumva umenga umuntu yonamuzibura n'imbugita. Ni kuvuga ngo uwo muntu arakomeretse ibwina mu wiwe mutima. Hanyuma ikimenyetso kigira kane ni umuntu yatakaje amahoro n'ivyizigiro. Nta mahoro afise, n'ivyizigiro vyaheze. Icya gatanu ni umuntu
ari muri izolema yahisemo ingingo yo kuvuga ngo nta muntu n'umwe nkeneye, ntawe ngomba ko tuvugana, nta manza ngomba kujamwo, nta muntu ngomba ko tubonana, nta muntu ngomba yuko twicarana nawe. Ni kuvuga ngo uwo muntu aba akomeretse mu mutima hamwe no kurojeta abandi bantu, kumva atashaka kubabona no ku maso, kumva ata muntu n'umwe. Hariho umuntu avuga ngo ndanka abantu, nta n'umwe numva nkunda, abantu ni babi. Bamwe rero ari n'igihe bagiramwo bakabikomozamwo indirimbo canke bakabikomozamwo ubutumwa bigisha ubutumwa bushingiye ku bantu, kugwanko go ku bantu, ububi bw'abantu. Byukuri abagwaye ibwina mu mutima, ubutumwa bene ubwo canke indirimbo bene izo rimwe na rimwe harige dusanga twakiriye ibikomere by'abakomeretse, twege tugira ngo n'indirimbo zijuko. Gukomereka mu mutima kugirira nabo umuntu, gutuma atagira amahoro, gutuma atagira kure, gutuma atabona yuko ubuzima bushobora kubandanya. Bamwe mbere nk'ingaruka barashobora kwiyahura, kwipfuza kwiyahura, canke barashobora uretse kubyifuza kubikora bagapfa kubera bababariye mu mutima, bababajwe n'ibintu bitandukanye. Rero aya majambo yo muri no Zaburi yavuze ngo Uhoraho niwe akiza imitima ikomeretse, kandi niwe aboha ahambira imitima ifise intuntu. Haleluya. Nje kukubwira inkuru nziza mwene data, turiko turasangira kino kiganiro c'amasengesho yuko Uhoraho muri ivyo byose, muri iyo mibabaro navuze iza mu buryo butandukanye, no muri ivyo bimenyetso bigaragaza ko umuntu akomeretse mu mutima, ababaye, nagomba kukubwira ngo yaraduhaye isezerano yuko muri ivyo byose ariwe agendera iyo mitima ibabaye, ariwe ayubaka, ariwe ayikomeza, ariwe ayunga. Haleluya. Ndanezerewe yuko Uhoraho hari Imana ivura abakomeretse, hari Imana yubaka imitima yasadutse, imitima yamenetse, imitima ibabaye irimo agahinda. Dufise Uhoraho ayubaka, dufise Uhoraho ayinagura, dufise Uhoraho ayisomora. Haleluya. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni komora igikomere. Niwe yomora ibikomere, niwe avura abakomeretse, mitima yabo akayikomeza. Haleluya. Mitima yabo akayubaka, mitima yabo akayinagura. Haleluya. Mitima yabo ikagarukamwo ibyizigiro, batagira amahoro bagasubizwamwo amahoro. Haleluya. Habwa icubahiro mwami, ndagushimiye cyane gose. Bene data, nagomba kubabwira yuko aya majambo turiko turavugana ko dufise uburorero bwinshi muri Bibiliya bw'abantu bakomeretse, bw'abantu bababaye, bw'abantu bagendanye inguma kubera ibyo baciyemwo, kubera ibyo babayemwo, imitima yabo igacaniraniramwo intuntu, amosozi mu maso. Yo umutima umuntu bikanka kubera babajwe n'ibyo ariko aracamwo. Noba akarorero k'uyu muvyeyi yitwa Ana, uyu mugore yitwa Ana, hariya mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca mbere turavye umurongo w'10 havuga ngo uyu mugore yarababaye. Ababajwe n'iki? Yarababajwe n'intuntu yo kutavyara hamwe n'agacokoro ka Penina. Ngo umugabo yaramukunda kandi akamukunda ku buryo abimwereka, abimubwira, amuha ibyo kurya birengeye ibyo aha umugore wa kabiri Penina. Mugabo agahinda kari muri we kubera ngo uko avuye gusenga no guhimbaza Imana, ngo yamashikira kuri Penina agaca mucokora ko ari ingumba, kataca maze kari ntavyara. Ngo ayo majambo akamubabaza kugeza ubwo yanka kurya, kugeza ubwo yanka kuja mu munsi mukuru abandi barimwo, ngo yiyegurira gusenga afise intuntu. Arengana umuherezi Era aho yariko arahereza ishiro, aho yariko arahereza imbere mu muryango w'urusengero. Arinjira, amategeko yavuga yuko ugiye ku muherezi ategerezwa kumucako kamubwira, Imana bakamushigira hera. Mugabo we yaramurenganye, ngo agenda arakubita umunwa kubera umutima wari wuzuye intuntu. Kandi yaravuze ngo Uhoraho jewe yaranteje amagorwa.
yarafise umubabaro mu mutima, yarafise umubabaro agendana, yarafise kandi agacokoro hafi yiwe kaguma kazura wa mubabaro, kaguma gakomeza wa mubabaro. Birashoboka yuko nawewe ufise umubabaro wawe ukamera nk'uwa Ana, hakaba hari ibintu biguma bikwibutsa uwo mubabaro, hoba hari ibintu biguma bikwibutsa uwo agahinda ufise indani muri we nicaka guteye, bikaguma bikwereka umengo ni kwa kundi niko bigarutse, niko bimeze, byibukiriza. Ibyo bintu birababaza abantu b'Imana, ibyo bintu birababaza mwe muri ko murangurikira naho murereye hose, ibyo bintu biratunuza umutima, nico catumarira ngo akanka kujya. Uwo mubabaro wamujanye ahantu hakomeye ariho turi, wamujanye gusenga, ntiwamujanye kwiyahura, ntiwamujanye gutukana, ntiwamujanye guhangana n'umugabo, ntiwamujanye ku bapfumu. Uwo mubabaro nuko gukomereka kwajanye Ana gusenga, ndetse amasengesho yiwe aranatera imbere agera ku rugezo atari bwigeragera ko asenga amasengesho atawundi muntu yari bwigera yasenga yo kurengana umuherezi. Ndakwipfuriza yuko umubabaro wahuye nawo uri mu mutima canke agahinda, uyu munsi wofatana nanje kukazana imbere y'Imana ko gahinda, kuzana uwo mubabaro nico gikomere imbere y'Imana mu gusenga, kuko biciye mu gusenga Imana irubaka imitima ibabaye, Imana irakiza imitima isadutse, ikayegeranya igasubira kuyunga no kuyikomeza. Haleluya, haleluya, haleluya. Si uyu gusa, turabona n'uyundi ngaha muri Zaburi y'indwi, Dawidi yarahuye n'amarushwa menshi. Dawidi yaragombye kwicwa, Dawidi yaragambaniwe n'umwami Sawuli, kagomba kumwica no kumugirira nabi. Dawidi yaruzuye intimba, Dawidi yarakoze ibyaha, abikora n'umugore w'intwazangabo yiwe, bituma bimugora kwibabariragira agahinda kenshi cyane. Mugabo nawe nyene uwo mubabaro yawuzanye imbere y'Imana mu gusenga. Turavyariya muri Zaburi y'indwi, Zaburi ya 6 kuri uyu murongo w'indwi. Reka ndabasomere Dawidi uko yavuga ngo najonjogoye mu maso kubwo inunu, hakabiranijwe n'abansi banje bose. Ni kuvuga ngo amaso yiwe yaragaragara yuko ari mw'inunu, ku buryo yumva jonjogoye mu mutima. Mu Gifaransa havuga ngo mon œil est consumé de chagrin, mon œil est consumé de chagrin. Kuvuga ngo iyo nunu yari murimwo, no mu maso yaraboneka kwa jonjogoye, no mu maso yaraboneka yuko atunuye ari ahantu habi cane. Mugabo bene data, iyo nunu yayizanye hehe? Yayizanye imbere y'Imana. Uwo mubabaro Dawidi yawuzanye hehe? Yawuzanye imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ni Imana ikiza imitima, irazi ibikomere vy'ibwina mu mitima y'abantu, irazi kandi iri sensible ku mitima y'abantu babaye kandi ikomeretse. Ndakwerekeza buri 34 uyu murongo wa 18 cyo havuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku murongo wa 18 muri Zaburi ya 34 haravuga ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Umviriza cette sensibilité y'Uhoraho ku bantu bafise imitima iri brise, ku bantu bafise imitima ikomeretse, ari sensible à la souffrance. Mwene data, we uri kurankurikirana, we ugomba gusengana nanje muri umwanya, uri kuri no mutumiro kuri no television, nagomba nakubwire ngo Uhoraho ari sensible ku mubabaro wawe. Nimba atabantu bari sensible, nimba atabantu babinezwe, nimba abantu baguhevye, nimba wigiwe y'abantu ukumva ntukeneye gusohoka,
ukumva ntukeneye kurenga irembo, ukumva wopfa umugwa mu nzu, nimba uri mu bitaro ukumva uri ahantu uvuga uti ibyanje ntibigombe bihere, n'ubundi bantoye kanseri, n'ubundi bantoye ingwara ihambaye, ndatunuye mu mutima sishoboye kubyakira. Nimba uri ahantu uri imfubyi ukavuga uti ningombe mpfe, uhoraho zana uwo mutima lisensible kuri wewe, aba hafi y'abafise imitima ibabaye. Haleluya. Ngo kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse, abibibazo byavunaguye, abibibazo byakanyuye imitima bikayisatagura, haba hafi yabo, hari hafi yawe, akiza wewe, ategereje kugukiza, ategereje kukubohora, ategereje kubaka umutima wawe gushasha, awugarukanemwo amahoro, awugarukanemwo ibyishimo, awugarukanemwo espoir. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu ni nyenkomezi, Imana yacu ni nyabubasha, nta kintu kinaniye mu byo wahuye nabyo. Yesu numuhinga, numuganga specialiste w'imitima ibabaye. Umva muri Luka 4:18 yavuze ngo mwe muhoraho yandobanuje amavuta kugira ngo nubike imitima ibabaye. Mu Gifaransa avuga ngo il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yanumye gukiza abafise imitima imenetse canke gutubika imitima ibabaye, komora abantu bakomeretse bikomere byabo. Yanumye, la mission ya Yesu Kristo ni gukiza imitima ibibabaye, imitima ibabajwe n'ibyaha, imitima ibabajwe n'ibyago, imitima yahemukiwe, abantu batawe, abantu babuze ababo, abantu bagowe bakabura ikibarengukako. Uyu munsi Yesu akurengutseko, numuhinga, numuhinga mu gukiza, numuhinga mu gusomora, numuhinga mu gutera ibyizigiro. Robosha. Haleluya. Numuhinga Yesu. Haleluya. Haleluya. Bene data, mwemu yera n'igikorwa ciwe yaje gukora muri twebwe mw'ishengero, mu bizera bose. Mwemu yera yaje gukora igikorwa cyo kutwigisha. Mu byo atwigisha, aratwigisha ibijanye no gukira kwacu mu mitima, kandi akatwigisha n'ibijanye n'urukundo rw'Imana no mu mibabaro yacu ingene ruguma rugaragara, no mu gahinda kacu ingene ruguma rugaragara, no mu guhebwa no mu guhomba ibyacu ingene urwo rukundo rw'Imana ruguma rugaragara. Hari ubushobozi budasanzwe mu masengesho bwo gukiza ibikomere, hari ubushobozi budasanzwe bwo kuvura imitima yakomeretse. Nta muntu ariho yoshobora kuvura umutima wawe wakomeretse ugasesererwa. Nta muntu ego, ari ibyo abapsikologe bokora, hariho ibyo abahinga bokora, hariho ibyo abanyabwenge bokora, hariho ibyo ibinini byokora. Mugabo ndagomba kubwira ngo ntibishika mu mutima. Mu mutima hashikirwa n'Imana yonyene, niyo idwebera ububasha bwayo bugakora. Ibyo nabyo bica mu nzira yo gusenga, kuko gusenga ukabwiza ukuri Imana ni kuvuga ngo ubu yizigiye kandi uyizeye ko ifise ububasha bwo kwinjira ibwina mu mutima. Haleluya. Ubushobozi bwo gusenga n'ingene bukiza ibikomere. Nagomba kukubwira ngo amasengesho ni kanale ya restauration, amasengesho niyo nzira yo kunagurwa, amasengesho niyo nzira yo kunagurwa mu mutima, amasengesho niyo nzira yo kunagurwa muri ame. Haleluya. Niyo nzira yo gusomogwa. Aha karyo Imana, aha karyo mwemu w'Imana gukorera mu mutima wawe, ukavugwa, ugakomera, ugashikama, byizigiro bikagaruka, amahoro hakagaruka, ugasubira kwitega ibyiza. Wariko witega ibibi, wariko witega urupfu, wariko wifuza kwiyahura, wariko bigira amajanja uti jewe nobona ibinini,
noca ndavyiha. Yo ndagomba kubwira ngo Uhoraho ni wavura. Hari abantu baba baratwaye inda bari mu vyaha, imiryango ikabata bikanka ko biyakira, imiryango ntibakira, akagera ahantu avuga ati nopfuma mpfa amagorwa mbonye ngene nukiye kwisi n'ibindi bitandukanye. Umva, Uhoraho ni Imana ivura imitima, Uhoraho ni Imana isomora. Uyu munsi gutumira mu masengesho yo gukira, kuko Uhoraho agomba kugukiza, kuko Uhoraho agomba kumbure inzira wari warafashe sinzira yo. Wari wafashe inzira yo kwanka abantu, yo kwigunga, wari wafashe inzira yo kumva umengo uriko wisabira urupfu ngo Mana ngo nucunyeza ngo ivyanje biherere hano. Ni kubera agahinda, ni kubera akabonge. Uyu munsi nje kukuvyura aho uri, aho wihebeye, ngo ukanguke dusenge Imana. Ni Imana y'ivyizigiro, ni Imana ivura, ni Imana isomora. Haleluya. Dutegerezwa kuza imbere y'Imana tuzanye umutima nk'uwa Dawidi. Nimba twizera ko amasengesho ariyo avura imitima ikomeretse, reka ndagutumirire kuza imbere y'Imana ufise umutima nk'uwa Dawidi. Dawidi avuga ngo sinahishije umubabaro wanje. Awuzana imbere y'Imana akavuga ibyo ariko arabamo, akavuga amaso yiwe ko yuzuye acaniranira amosozi, akavuga yuko umutima uri kuradidagizwa kubera babaye, kubera gahinda, kubera kabonge. Natwe tugomba kuza imbere y'Imana bijya nyene, kujya watawe, kujya waretswe, kujya wabuza bawe, kujya uri imfuvyi, kujya baguhererekanye, kujya ugowe atawuguseruka ko uyibiyize ukuri n'umutima wawe wose. Tuzi imbere y'Imana twuguruye imitima yacu yose, tuvuga ibidunanije, ibitubabaje, atana kimwe tugize ibanga, kuko Imana nitwo yibingira ibanga, ari wo muganga mukuru, niwe atubabara kandi atananirwa. Kumbura abandi twobabwira ntibashobore kutuvura, ntibashobore kudukiza, nabo bakatubwira ibibakomerekeje, ariko Imana niyo soko ry'ivyizigiro, niyo soko yo kunagurwa, niyo soko yo kongera gukomera. Haleluya, haleluya. Ubwira Imana n'umutima wawe byakubabaje, byaguhanze, byagutunuje, uyibwiza ukuri. Haleluya. Amasengesho yo kwinginga aravura imitima ikomeretse, kandi twege nk'ishengero, kandi twege nk'abizera bose tutegerezwa kuzana n'abababaye. Ni kuvuga ngo inyuma yo kwisengera turaza gufata umwanya wo gusengera abandi batagishoboye kwisengera, bari ahantu habi, bababaye mu mitima yabo. Abagalatiya 6 naho nyene hari amajambo y'inkoramutima atwereka ingene Imana ikiza, ingene Imana ibohora, ingene Imana iruhura. Abagalatiya 6 ku murongo wa 2 havuga ngo mwakirane imitwaro mushitse mutyo ivyagezwe na Kristo. Ni kuvuga ngo turaja gusengera umutwaro w'abababaye, umutwaro w'abakomeretse, hari abari mu bitaro, abo turaza kubingingira. Ubu rero tugomba dukore ibintu bitatu. Haleluya. Wewe uriko urankurikirana aho uri hose, nagomba kugutumirira. Nta handi hantu ho kuruhukira atari mu gusenga, nta handi hantu ho kurongera ivyizigira atari mu gusenga. Nta kindi kintu cyo gukora. Nimba wiyumvira ngo kunywa inzoga, kunywa itabi, gusambana, kuja muri buwate, ngo nakaryo ko kwidestressa, umubabaro wo mu mutima ugakira, ahubwo urawongereza, ahubwo uragwayo. Nimba wiyumvira ngo komoka nkava mu Burundi nkaja handi hantu, niko karyo keza ko kuvura umutima. Nagomba ndakubwiza ukuri yuko siyo nzira yo kuvura umutima. Kintu conyene gishobora kuvura umutima wawe ni kuza ku Mana, ukayereka combien de fois ubabaye, combien de fois utunuye, ukayereka urugezo rw'intimba ziri muri wewe. Aho ni urongera amahoro. Abahunze bakaja hirya no hino, iyo bagiye ibibazo baravyimukanye, nta uhunga ikimwirukamwo. Ikikwiruka mukizana ku Mana, ikikubabaje, ikigutunuje ukizanira ku Mana, ku musaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Nico gituma ngomba ntumirira umuntu wese turiko turajana muri ano masengesho. Nimba utunuye, nimba ubabaye, nimba ukomeretse, nimba wihevye, isoko ry'ivyizigiro ni Yesu Kristo. Nshobora kuba ndiko ndamubwira abamwizeye, ariko kandi ariho nuvuga ati ibyo bintu uriko uravuga ni ivy'ukuri, nanje aho ngeze ndumva ngomba gukira, nariko nifuza gupfa, nabona urupfu imbere yanje, imiti nari narayishizeho yo kurya kugira ngo mpfe bihere biheze mafu.
mugabo ukumvuga uti uyu n'umunsi nanje numva ayo majambo y'Imana ikiza, y'Imana ivura ibikomere, y'Imana itubika imitima yasadutse, nanje ngomba kuba umwe muri abo. Wewe utarizera utarakizwa, isengesho rya mbere twotangurirako niryo guha ubugingo bwawe Yesu, niyo kumwemera uti ndaguha ikaze mwami, ngwino mu mutima wanje, ngwino nari narafashe ingingo zitarizo, nari narafashe inzira zitarizo, ariko mpisemwo kuguha ubugingo bwanje, mpisemwo kugurura umutima ngo winjire muri jewe, mpisemwo gutangura intango shasha ngendane nawe. Uwo niwe ngomba guha ikaze, kandi uca usenga rino sengesho dusengane na wewe. Karibu usubire muri rino sengesho uvuga uti mwami Yesu Kristo, ndaje imbere yawe n'umutima wanje wose, ntaguhishije ibyaha byanje, ndi umunyabyaha, ndi kure y'Imana, mpisemwo uno munsi gukizwa, ndakwakiriye, ngwino umbere umwami, ngwino umbere umukiza w'ubugingo bwanje, ndakijijwe, mpakanye inzira y'ibyaha, ndabihevye, maramaje kugukurikira, niyemeje kugendana nawe mu mibabaro yanje yose, mu marushwa yanje yose, kuko nawe wambereye umwami, kuko nawe wambereye umukiza. Ndagushimiye ko umpaye agakiza, ndagushimiye ko umpaye ubugingo budahera, ndagushimiye ko wemeye kujana nanje, ngo unyobore kandi undongore, ngo ungwanirire kandi unsindanishiritse, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Ndagomba ndagukeze wewe wizeye, ndagomba ndagukeze wewe ukijijwe, ndagomba ndagukeze wewe uhaye ubugingo bwawe Yesu. Uyu munsi uhindutse icyaremwe gishasha, uyu munsi uhindutse umwana w'Imana. Umviriza rero, wewe ugiye kugendana n'Imana kujya anye umwana yizigira umuvyeyi. Umva, uyizigiza amarushwa yawe. Umuvyeyi iyo umwana bariko bamugirira n'ababanda cayiruka kuri papa ati papa raba nakaraburi yangiriye ibi nibi kuko aramwizigiye. Wari warizigiye abantu, wari warizigiye ibintu, wari warizigiye inkomezi zawe canke amahera yawe, garuka kuhoraho niwo kwizigirwa mu byago, mu ngwara, mu mananiza, mu makuba uciyemwo, mu bukene, mwirinde, mu gutabwa, mu bupfuvyi. Garuka kuhoraho ufatane nawe, wewe ndaguteye intege wari wamaze kwizera. Ubu rero tugomba tuje kwisengesho rya kabiri. Isengesho rya kabiri ni isengesho tugomba tuzana imitima ingene imeze. Nimba wararenganijwe mu butungane, nimba ibyawe byarahombye, nimba urudandazwa rwawe harabakudodobereje, harabakurenganije, nimba abana barakuvuyeko, nimba bagiye mu rumogi, nimba urugo vyanse ukaba ukomeretse kubera yuko uriko urabona amabi mu rugo adasanzwe, uriko urabona harcèlement canke uriko urabona ugukomerezwa kudasanzwe kuguma kuza uko umunsi uheze, ndagomba ngo uzane umubabaro, uyibwire uti Mana ndatuntuye, Mana umutima wanje ugomba kurokoka, Mana ivyo ngiriwe n'umugabo, ivyo ngiriwe n'umugore, Mana abana banje gwa ruvyaro wama nagusavye, raba amarushwa runteje, bikomere runteje, data wacu, mama wacu, oncle, tante, raba aho mbaye ingene nturubitswe, raba ingene fashwe nabi, ndi nyuma y'umukozi wo munzu, ndagowe ndamerewe nabi gose, jewe narahebwe, jewe naratawe, jewe nariko nywa urumogi, jewe nariko nywa inzoga, jewe namaze gufata ingingo z'amabwate n'ibindi bitandukanye. Bwira Imana ivyo wari wamaze kuja muvuga uti ndaguhindukiriye, ngarutse ku isoko ry'ivyizigiro, ngarutse ku wandemye, nta kintu na kimwe ngusigiye inyuma. Karibu dusengane na wewe. Mana ukomeye, tuje imbere yawe, abakomeretse, abakomerekejwe. Dawidi aravuga ngo sinahishije umubabaro wanje, ngo kandi icaha canje cama imbere yawe na ntaryo, ngo mu nda ya mama, ngo navuyeyo nanduye ndi mu bivisi ibyaha, nakuriye mu babi, sinahishije, nemeye kwatura icaha canje. None raba umuntu harya yizinutswe, ariko aratura, ariko akubwira icaha, ariko akubwira
akubwira umubabaro, ariko akubwira agahinda, ariko akubwira akabonge, ariko akubwira intuntu afise. Abavyeyi baramutaye, abantu baramuvuyeko, migenderanire n'abantu yaraheze, asigaye ari ukwa wenyene, yuzuye amarushwa, yuzuye agahinda, yifuza gupfa, yifuza kwiyahura. Bamutoye ingwara za kanseri, bamutoye indwara za hepatite, bamutoye ingwara bita ngo ntizikira. None yihebye, yumva umengo yoca apfa ubunyene, nashoboye kwiyakira. Amaze imyaka myinshi irenga 5, 10 ataravyara, aratuntuye mu mutima, yuzuye akabonye. Akira ya marira, akira ya mosozi. Mwene data uriko urasenga, niyo wumva worira ucurira, niyo wumva wosuka amarushwa yawe n'amagorwa yasuke, ari ukurirurire, ari gukoma induru, aho uriko urasengera. Imana yo mwijuru iriko irakubona, Imana yo mwijuru iriko irakumva. Wewe yibwire, yereka yo marira, yereka yo mosozi, yereka izo ntimba, yereka ingene ugowe, bivugisha ukuri, biyibwire, urire, wihanagure, usubire. Yibwire uti jewe ndi umugorwa, ndi ntabwa imbere yawe, urambona najuhijijwe. Yibwire uti maze igihe ndara ubusa, niriga ubusa, singira ico nambara. Yibwiza ukuri, iratubabara. Uhoraho aba hafi abafise imitima imenetse, uhoraho akiza abafise imitima ituntuye, ari hafi yawe, arakubabara. Muri kumwe, mubwire, ntuhishe na kimwe. Haleluya. Rabashoira, mwamuhambaye igitanda kizima, niwe ukomeretsa, niwe ukiza imitima ikomeretse, ukiza imitima y'abagabo, ukiza imitima y'abagore, ukiza imitima y'abakobwa n'abahungu. Raba umwe wese udukurikirana, raba umutama dukurikirana, yaba ukuza adukurikirana, raba umuyabaga udukurikirana, umwana dukurikirana, akaba atari yashoboye kwiyakira. Ahari reka vugwe, reka somogwe muri rya zina rya Yesu, muri rya zina rya Yesu Munyanazareti. Mana somora, Mana kiza. Raba ariko arakubwira, raba ariko avugana nawe, raba ariko arasenga, raba ariko ararira, raba ariko akubwiza ukuri, raba agahinda arakazanye, raba akabonga arakazanye, raba ya majambo yose mabi arayazanye, yaragize igihe amenetse umutwe, migraine ababa yatuntuye. Raba mwami Imana ukize ubugingo bwiwe n'umutima wiwe. Uri Imana ikiza, uri Imana inagura, uri Imana nziza yo kwizegwa. Tuje imbere yawe, tuje imbere y'umuvyeyi, tuje imbere ya ndiho, tuje imbere ya nyene ububasha, umuremyi adahishwa mu mutima, adahishwa ibyina indani, umuremyi asumba byose, umukiza wacu, Imana y'amahoro. Kiza, haza amahoro mu gishingo c'agahinda, kiza, haza ivyizigiro mu gishingo c'urupfu n'ukugwipfuza. Kiza ubohore Mana mw'izina rya Yesu. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera nibutugenderere, nibutugenderere hariya mu miryango yatatanye, nibutugenderere hariya mu miryango yuzuye urwanko. Abavukanyi bararyanye, mugabo n'umugore bararyanye, ibara ryaraguye. Seruka Mana, raba turiko turakwinginga, tukuborogera. Seruka mu mbabazi zawe, seruka mu rukundo rwawe, seruka n'impuhwe mw'izina rya Yesu. Uri Imana itubabara, jambo ryawe riravuga ngo tugukorera amaganya yacu yose kuko tubabara. None rero raba Mana Data, akagahinda, ukwiyagiriza, kutibabarira, kutiyakira kubera ibyabaye byose, uvure, ushikira imitima. Ahantu hose abapisikologe bari barananiwe, ahantu hose abaganga bari barananiwe, ahantu hose impanuro zitandukanye zari zarananiwe, umuntu akaguma mu gahinda, amaso azacaniranira ku maso, umutima umuvyimbiramo. Kiza mu bushobozi bwawe, kiza mu bubasha bwawe, turakwizeye uyu mwanya. Kari ubirema, kari ubikora, kari ubikomeza, maze icubahiro kibicawe. Ndagushimiye kumva gusenga, ndagushimiye kubukijije, ndagushimiye kuburi kurabohora, ndagushimiye kuburi kuranagura, ndagushimiye kuburi kusubiza mu ivyizigiro. Haleluya.
ndagushimiye shimwa Jehova, shimwa Jehova Jire, shimwa Jehova Adonai, shimwa Sabawote, shimwa Mana uhoraho, shimwa Jehova Shalomo. Amahoro arasesekaye, umunezero urasesekaye. Uyu muntu agiye kubaho mu izina rya Yesu, afise ivyizigiro bizima, afise amahoro adashira. Haleluya! Akunda abantu, yumva yikunze. Haleluya! Yumva kunza habaye. Haleluya! Yumva yihanganira abantu. Haleluya! Shimwa Mana, shimwa ku mahoro utanga, shimwa ku vyizigiro bishasha, shimwa ku ngene unagura imitima. Cubahiro no gukomera reka bibe ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Twese hamwe tuvuge ngo amen, amen, amen. Ndagomba ngo uyu mwanya ko Imana itugiriye neza, igiriye neza we twariko turasengana. Ushobora kuba ufise uwawe byanse mu mutwe byacanganye, ntagifise ubwenge bukwiye. Hariho abandi bari mu bitaro, bari muri koma, reanimation, ntashobora kuyisengera. Hariho abandi bamaze kuba gutakaza ubwenge, bari mu nzu bugaraniwe aho batagisohoka. Ajya bacu hariho n'abandi bamaze kudwebera mu byaha, avuga ati n'umuriro ntubaho, n'Imana ntibaho, na Satani ntabaho, ubuzima ndabutwara uko ndabyumva. Iyo Satani abaha yaranyakiriye, iyo Imana ibaha yaranyakiriye, kubera kurengerwa n'umubabaro, kubera kurengerwa n'agahinda. Nagomba ngo nk'ishengero tubingingire, nagomba ngo nk'uwizera tubingingire bene abo bantu bakomeretse. Tubikorere umutwaro, tuzana imbere y'Imana. Ho twega batahura iryo banga, turizera yuko Imana ikiza, turizera yuko Imana ibohora, turizera yuko Imana isomora, turizera yuko Imana isomora bataravyara. Narigeze kubashingira inani ndababwira ko natevye mu ruvyaro, nkamara imyaka irenga kuri 6, hanyuma ntanguye kubavyara bagatangura gupfa. Ariko Imana ni Imana isomora, bahavi imitima ikomeretse. Ntivyatevye, irihuta gusomora, irihuta gukiza bene iyo mikomere. Kubera iki? Kubera twayegereye mu gusenga, kubera twayegereye kuyibwiza ukuri ati tumere uku, tubibona uku, tuvyumva uku, twiyumvira uku, Imana ikadukiza. Rero reka duhereza abo bantu Imana, nabo tubaborogere tubasengera. Karibu dusenga Imana. Mana ukomeye, Mana ugira neza, dufukamitse imitima yacu imbere yawe, twizera ububasha bukiza, twizera ububasha bubohora. Ndakwingingiye abamama vyanse badashobora kuvuga amajambo aroranye kubera ibihe babayemwo mu ngo zabo no mu ruvyaro rwabo. Ndakwingingiye abapapa, Mana vyanse ubwenge bwacanganye batagishoboye kwivugira, bababaye bari ahantu, bamana ingwara z'uruhererekane zabamariye kutwabo biciye mu gukomereka, mu gahinda, mu kabonge. Raba Mwami Imana bari muri reanimation, raba bari muri koma mbere badashobora kwingingira muri rino sengesho, kandi ivyo bintu bakabijanamwo n'umubabaro, kandi ivyo bintu bakabijanamwo n'agahinda. Mana ndasengeye cette douleur prolonge, rekubakize, rekubabohore, rekubagenderere, kora ibitangaza. Abo Satani yagomba gutwarira mu mubabaro, aba badaimoni bagomba gutwarira ubuzima bwawe biciye mu gahinda, biciye mu ntimba, turabasengeye muri rya zina rya Yesu. Abari barafashe ingingo zo kwiyahura, abari barafashe ingingo zo gukorora inda, Mwami Imana ndasenze ngo ububasha bwawe bugere kuri bo, ububasha bwawe bukore ku mitima yabo, ububasha bwawe bukore mu vyiyumviro vyabo. Nabo bariko barafata ingendo baja gukora mabi, baja kwiyahura, nabo bariko barafata ingendo mbi zo kurara mu bubare, muri boîte, bakora ivyaha, Mana baja mu busambanyi ngo niyo nzira boronkamwo amahoro. Nabo bamaze kwicwa n'urumogi, biyayura mutwe bitandukanye, turabingingiye, tubasengera ko tuzi kuri Imana ikiza mu izina rya Yesu. Mana abagore bahukanye, abagabo bahukanye, abapfakaye, Mwami Imana badata batashoboye kwiyakira, Mwami ndabasengeye, ndabingingiye, bakoreko mu buryo budasanzwe, bakoreko mu bushobozi bwawe. Kiza abarundi bakomeretse, kiza abarundi bakomeretse, bakomerekejwe n'ibihe, bakomerekejwe n'ubukene, bakomerekejwe imitima yabo ihondobereye. Mana data kubera ibyabo byahombye, Mana data bumva bazinuzwe ibintu byose, turabasengeye muri rya zina rya Yesu.
Yesu. Abantu batakirara ahantu hamwe, batakigira uburagamo kubera baguma bikanga urupfu, barakomeretse bihagije. Turabasengeye, vura imitima ikomeretse, yinagure, zana ivyizigiro bisha, zana ivyizigiro bisha mu Barundi n'Abarundikazi, zana ivyizigiro bishasha mu bariko baradukurikirana bari hanze y'u Burundi, bari mu mahanga, bari muri Europe, bari muri Aziya, bari muri Amerika. Kuko uri Imana ibera hose icarimwe, muri rya zina rya Yesu. Raba abantu bagize amadepression bari mu bihugu vyo ngaha hafi, mu kibano, hanze, kure ya Afrika. Mana unagura imitima, Mana data gendere imiryango, subira uyubake mu bumwe, ibe mu rukundo, imigenderanire hagati y'abagabo n'abagore, hagati y'abavukanyi yongere kugwira muri rya zina Yesu no gukomera. Uri Imana yera yo kwizegwa, uri Imana yera y'ubushobozi, uri Imana yera ihindura amateka, uri Imana yera iruhura, uri Imana yera itanga ivyizigiro bizima, uri Imana yera itanga intango shasha. Turasenze twizeye ubasha n'ubushobozi bwawe gukora ibikomeye, turasenze twizeye amahoro yawe atemba akazana ivyizigiro bizima. Turasenze ngo ubushobozi bwa Mpwemu Yera reka buzana ivyizigiro bizima mu bantu bari barabitakaje. Reka tubona abacu bakira, reka tubona abagenzi bakira, inshuti zikira, reka tubona ababanyu bakira, reka tubone abantu bose bahondobereye bakira. Ndagushimiye ko vyumvise, ndagushimiye yuko bikoze, uragahezagirwa ku muntu wese yadukurikiranye, ku muntu wese yari kumwe natwe, kagenderewe na wewe, kakozweko n'ukuboko kwawe, ko Mpwemu wawe Yera amwigishije gushasha, guhangana, guhagarara, gushikama, kwizigira mu izina rya Yesu. Icubahiro no gukomera reka bibe ibyawe, ni muri rya zina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibuzuze ivyizigiro kandi ibuzuze ivyishimo. Yesu abaha umugisha.